Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, irya nino ku mugabane w'abanyaziya, mwese muri South Africa, Zambia, abari muri Kenya na Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko, mu Rwanda, mu burengero, muri Congo, mu buseruko, muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho mudukurikirana muherereye mwese, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya gukomera, ibintu bibandanya kuba nabi cane. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yasohotse igihugu aja mu gihugu ca Tanzania, aho yaciye aja kwitaba umugirwa wo kwizihiza no guserebura imyaka 60 iheze leta ya Tanzania, leta yiyunze, leta y'ubumwe ya Tanzania yihuje, aho izinga rya Zanzibar ryihuje na Tanzania nyine bagaca bakora igihugu kimwe. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yitavye ivyo birori biriko birabera mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Bamwe bakavuga ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaciye ajayo guhanuza, ariko arahanuza umukuru w'igihugu ca Tanzania Madame Samia Suluhu kugira ngo amufashe kudadanura ingorane ziri mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe abarundi benshi batuntuye abanyapolitike ku mbuga hwaniro, ku mbuga zitandukanye, hoba bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD butishimiwe na gatoyi. Bakaba bavuga ko rero ibiriko bigenda bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza, bagasaba abategetsi, bagasaba ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD FDD ko bobandanya bashira hamwe, bashira kumwe, bagatora ingorane, inyishu z'ingorane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ubutegetsi ngumengo nta perezida Uburundi dufise, ngiyo haba hatari abungere b'ishengero ya Eklezia Gatolika ngo nibo badusigaranye ngaha mu gihugu c'u Burundi, nibo bonyine bariko baravugira bakagarukira umwene Burundi, ngo barabona ko mu gihe abungere b'ishengero ya Eklezia Gatolika boba batari ngaha mu gihugu ngo bacungere, batangire, bagume bakumakume, babandanye basemerera ngo abarundi twagurishwa, twadandazwa, baca igihugu c'u Burundi bakidandaza bakakigurisha, ngo ico babona barondera abategetsi bo muri CNDD FDD n'amahera n'itunga, atakindi bitayeko, bariko baranyonya itunga ry'igihugu, babayeho neza, babaye mu buzima bwiza cane, mu gihe abanyagihugu bato batoyi bo basigaye kuri ubu ngubu bari bantaho nikora, atakintu co gushira ku munwa bafise, indya zarabuze, ibipfungurwa vyarazimvye, ibidandazwa vyarazimvye, igitoro carabuze, vyinshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo biraboneka ko atakintu gihari, atabuzima buhari, mu gihe nyamara umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we yama avuga ko anezerewe cane ngo kubona atwaye igihugu gifise abanyagihugu banezerewe. Ni mu gihe kandi naho umukuru w'igihugu we yama yaciye avuga uko, hari raporo zisohoka zigenda zemanga ko Uburundi nico gihugu gikenye kw'isi, igihugu ca nyuma mu bihugu bikenye bitunze kw'isi, Uburundi turabanyuma wigereranyije n'ibihugu vy'ibibanyi duturanye ngaho mu Rwanda, mugabo baradusize. Mugabo ibihugu vyose u Rwanda nigo twari kwigereranya nago, ariko ubu baradusize, baraturenze, mugabo
nta hantu na hamwe, nta gisata na kimwe c'ubuzima ngaha mu gihugu c'Uburundi wovuga wogereranya n'igisata co mu Rwanda, haba mu miterere, iterambere baradusize, baraduze biboneka bifatika, n'amakungu aremera akaza kuraba ibiriko birabera ngaho mw'ico gihugu kibanyi hakurya y'Akanyaru, baradutaye twaraheze inyuma. Uburundi, igisagara ca Bujumbura, ibindi bisagara hafi ya vyose vyaraheze inyuma, kandi Bujumbura yari iteye imbere ku gihe c'abakoroni gusumvya Kigali yo mu Rwanda, yari iteye imbere gusumvya Kigali yo mu Rwanda, ariko kuri ubu ngubu Kigali umengo ni Buraya, umengo ushitse mu gisagara ca Kigali umengo ntabwo uri muri Afurika, umengo uri nko mu Busuwisi, mu migi iteye imbere, mu migi ifise isuku, isukuye, isuku rigaragarira bose, ibintu vyaho vyose bipanze biri ku murongo, haba abategetsi bari ku murongo barongoye igihugu neza, itunga ry'igihugu barikurikirana, igiturire kitabayo, naho kibayo mugabo bagufashe urya igiturire, kuguhana biboneka bifatika. Naho ngaha mu gihugu c'Uburundi, abarundi baratuntuye, biribonekeza ko kurya igiturire mu bategetsi, mu bayobozi vyarabaye ndanse, nta n'umwe ashaka kubiheba, baranyonya itunga ry'igihugu, barigwizako, barikwegerako mu mifuko yabo, mbega ico barondera n'amahera. Nivyo bavuga ko nyine abungere ba Ekiriziya Gatolika ngaha mu Burundi baramutse badahari, igihugu aba bategetsi bakigurisha amahera bagashira mu mifuko yabo. Umukuru w'igihugu we yarumvikanye avuga ko ngo abanyaburaya bagize baterere bazana amahero ngaha mu gihugu c'Uburundi, umukuru w'igihugu wenyene aranka, aranana, nkuko mwavyumvirije Bob Rugurika, umumenyeshamakuru w'ikimenyeshamakuru ca RPA, abitangaza ukungene abazungu bagize bazana amahero amamiliyoni n'amamiliyoni, miliyaride z'amahero, baze baterera imishinga y'iterambere, abenegihugu babeho neza, ubuzima buduge buzamuke. Baranse, umukuru w'igihugu yaravyanse, aravuga ngo bagumana amahero yabo, ngo Uburundi ngo nabwo bugeze aho bugurana bufasha amakungu, bufasha ibindi bihugu, bugatanga interero. Ewe n'akamaramaza ibibera ngaha mu butegetsi bwa Ndayishimiye, ariko bamwe bakavuga ko Ndayishimiye nyene ngo baba bafise utuvyeyi mu mashamba twabahaye ivyo bagomba gukurikiza kugira ngo babe kuri buno butegetsi, ko bagomba gukenesha umwenegihugu, ata mwenegihugu w'umurundi bipfuza ko atera imbere. Ivyo vyose bikaboneka ko rero abenegihugu batanguye kubona ko ivyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubandanya gukora atari vyo bagomba kubuvako. Bamwe timuze twirukane buno butegetsi bw'igikenye, ubutegetsi bw'agacinyizo, nk'uko bagenda babivuga ngaha. Benshi batwandikira barungika ubutumwa butandukanye, bama bavuze ivyo biyumvira kuri buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ngo yagiye ku butegetsi arakora bwa mbere mu ntango agifata ubutegetsi, ngo vyaboneka ko mugabo yipfuza kugwanya ba Kaboko, ariko vyaramunaniye, yarananiwe. Ba Kaboko babaye benshi ngaha mu gihugu c'Uburundi, nibo batwaye, nibo bategeka umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ngo nta ngingo afata. Mu mugambwe CNDD-FDD hari inama y'inararibonye n'abagabo b'ibicocoro, abajenerali batandukanye bo muri uyu mugambwe, nibo bafata ingingo zikomakomeye cane, bagaca babwira Varisito Ndayishimiye nawe guterako imikono. Umengo yaragize akure Prime Niyongabo mu mabanga, vyaranse. Yarapfunze Arengiyome Bunyoni, nabwo birimo biraboneka ko atazobishobora, bivanye n'uko bamushira za telefone mw'ibohero ariyo, biboneka ko no kumukurayo mugabo bazomukurayo. Yaragirijwe ivyaha bitandukanye, ariko bazokuvyagirizwa, ariko ngo abagabo b'ibicocoro bari ngaho mu butegetsi bazomuvanayo.
Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, niba utari wafyondako fyondako kugira ngo uze uraronka aya makuru mu gihe ca nyaco tuje turabana mu makuru tugenda dutohoza umwanya ku mwanya.